murakoze mwese mudahengeshanya kuraba ibiganiro by'imbonesha kure yanyu BTV. Murabimenyereye nkano mango n'umwanya w'amakuru mu Kirundi. Turi ku munsi wa kane igenekezo rya 9 Nyakanga. Turi mu mwaka wa 2021 n'umwanya w'amakuru mu Kirundi nkuko vyama nkano mango. Mu nkuru nizo duherako. Igihugu c'Ubuyapani catanze imfashanyo ku Burundi y'amafaranga agera ku miliyoni 31 kugira ngo ikivuko ca Bujumbura cagugwe kandi gisubirwemwo gutyo kibandanye gukora neza. Naho itegeko rigenga ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amataxi OBR ngo rirakenewe ko ryohinduka kugira ngo rije ku bihe tugezemwo. Amashure y'indaro ariko aritegurira neza umwaka utangura umunsi wa mbere w'ishure kugira ngo abanyeshuri bazoze basanga ibintu byifashe neza gutyo bashikire kw'ishuri ibintu byose bitunganije. Aya n'ayandi mu kanya tubabwira idonido ryayo. Remo Prosper niyo nkuru ngira ngo ndabashikiza n'amakuru ndasubiye ko baramusa nongera ndabaha ikaze. Nanemeje kubibabwira mu idonido ryano makuru igihugu c'Ubuyapani catanze ingabire ku Burundi c'amafaranga angana imiliyoni z'amadolari y'abanyamerika 31 kugira ngo ikivuko ca Bujumbura gisanurwe gutyo gishobore kwakira ibidandazwa ekambere n'abantu bakwiye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yahishikiye agasaba abene igihugu kwijukira ibijanye n'iterambere. Milixe Mugisha ni mugenzanje yari yahishikiye. Umwimbu guhingura n'urudandazwa nigo rufatiro rw'iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yagiye gutanguza icese ibikorwa vyo kwagura ikivuko ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yasavye abene igihugu bose umwe wese ku ruhande rwiwe kwifatira ingingo mu kuja ku bikorwa ngo kuko iterambere riva ku Murundi wese. Iyubakwa ry'iki kivuko ca Bujumbura ni ikimenyetso ko kuva Burundi bwafashe iyindi inzira nziza yo kwijukira iterambere mu gihugu. Ikivuko rero nikitubereye akaryo umwe wese yifatira ingingo akigira inama ko tugeze mu gihe cyo kwivyukiranya tuje ku bikorwa ntihagire n'umwe asigara inyuma. Murabona ko inzira tuzocisha mu bidandazwa bivuye mu mwimbo wacu canke ivyo dukeneye biva hanze zitanguye kuguruka. Ntituze tubone turabaguzi gusa ataco dushora kuko kugura vyonyene ntibiteza imbere igihugu. Umwe wese ukwiwe no mu runani rw'abandi ategerezwa kubona rose icakora. Muribuka kakarorero twama tuvuga iminsi yose kugira isoko ni kimwe, ariko iyo uravye nabi usanga isoko yahuriyemwo abagura gusa atabashoye bahari. Iterambere rero rizoboneka ari uko umurundi wese ashora. Ubutagira ico ashora amenye ko aba ari umukene. Nico gituma nagomba kubasaba mwese abarundi ko umwe wese aja ku kivi kugira ngo aronke ico ashora. Ivyo bikorwa bikaba bizotwara amafaranga agera ku miliyoni 31 z'abanyamerika, bikaba bizokorwa mu kiringo kigera ku myaka 2 bikazorangurwa n'ubuserukizi bw'Ubuyapani mu Burundi. Milixe Mugisha arakoze. Naye ndabibabwiye inama nshingamateka uno munsi yize itegeko rigiye kugenga ikigo OBR nico kigo kijejwe kwegeranya amataxe n'amakori mu Burundi. Ico kigo rero ngo amategeko akigenga uno munsi ngo arakenewe ko yohinduka kugira ngo ahure n'ibihe tugezemwo. Nico gituma mu Kigobe ariko arabera inama yahuje abashinga amateka bari batumiye mbere urongo ico kigo eka mbere n'umushikiranganje w'ubutunzi yari yahishikiye
bafashe ingingo yuko amategeko ategerezwa guhinduka. Desire Sindihebura niyo yiriwe. Nkuko bivugwa n'umushikiranganje w'ikigega cha leta Domitien Ndihokubwayo, imvo n'imvano yatumye bahinyanyura integuro y'itegeko rigenga uko ikigo gitoza amakori n'amatagisi mu Burundi OBR gikora, nuko harimwo ingingo zataye igihe kandi ryashyizweho mu mwaka wa 2009 ibituma bidahura nuko ibindi bikora hano mu karere. Iminyanyuro zijanye n'ingene ibwirizwa ryahora reka mbere ndetse ni naryo rikihari uyu munsi. Iminyanyuro z'ingingene byari ryanditse, hariho n'iminyanyuro zijanye n'ubwimbike bw'ivyiyumviro byari mu ngingo zimwe zimwe zabaye ngombwa yuko zosubirwamo. Notanga nk'akarorero ko kwerekana neza ko amafaranga yose yegeranijwe n'ikigo OBR atahandi arekuriwe kuja atari mu kigega ca leta. Aha hari abahora bibaza ngo kumbure ikigo OBR coco kirashobora kwibegurira ko imbere yuko ayo mafaranga aca mu kigega ca leta kigashobora kuyakoresha habe namba. Na OBR iraheze igahindukira igakora nk'izindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, igahabwa uburyo buvuye mu kigega ca leta. Ni no muri iyo ntumbero ndetse n'uburenganzira bwo gufata amadeni bwahora busanzwe bwanditswe mu ibwirizwa ryagenga ico kigo. Mu ntinyanyuro hasabwe yuko vyovamwo kugira ngo ntihave haba kumbure ivyononekara. Hariho ingingo zitari zigifise ikibanza mu mikorere y'ico kigo zategerezwa kuvamwo, ntange nk'akarorero k'ingingo ya 43 y'ibwirizwa riharubu yavuga ko komiseri mukuru aba umunyamahanga. Mwibwirizwa ririko rirakora ubu hari ingingo nyinshi zijanye n'itungano rya misi yose y'ubuzima bw'ikigo zakuwe mu mpinyanyuro yaje ngaha kugira ngo ibwirizwa izogumana akanovera k'ibwirizwa ritumbereza ivyiyumviro muri rusangi. Mu bibazo abashinga amateka babajije, Honorable Denis Karera yabajije nimba urwego nshingwantwaro abarugize batazohava bakora bagacanamwo bapfa inyungu zabo. Kuri ico umushikiranganje Domitien Ndihokubwayo yamuhumurije amubwira ko atakibazo bizotera. Ni ikintu gihambaye cyane gose yuko urwego nshingwantwaro rukora rushaka kuzuriza impande zose hatogiramwo uwo hava agira ico yikwegeyeko. Murakoze. Iyo nteguro y'itegeko ikaba yahavuye yemezwa n'abashinga amateka 100 uko bari bahari bose, ica itogwa 100%. Arakoze cyane mugenzi wacu Desire Sindihebura. Kwerekana amatungo abantu bafise imbere yuko ja mu mabanga eka mbere bakanayerekana igihe bayavuyemwo n'ibintu vyotuma ngo hagwanywa igiturire. Muri iyo ntumbero ishiramwe Parseme ryarasohoye igitabo cerekana ingene ibijanye no kujya igiturire vyogwanywa. Uno munsi rero urongo iryo shirahamwe akaba yashikirije ico gitabo abanditsi n'abamenyesha makuru mu kiganiro yatanze kuri uno munsi. Faustin Ndikumana ni warongoye Parseme. Beruka gurungikira agatabo kuri w'igihugu abashikiranganje bose ba leta y'u Burundi, umukuru w'inamashinga amateka, umushikiranganje wa mbere nawe nankenguza amateka, tubereka ingingo zishobora gufatirwa kugira igiturire kigwanywe nyamukuru. Turashima ko leta yagize akigoro kuvuga yuko ibijanye n'igiturire gutungane nivyo gwanywa igiturire kigwanya ku buryo u Burundi bwoshobora kuva mu bukene. Turabishima mugabo turabona yuko ibikorwa nyizina bitari ko biranyaruka ngo biboneke. Nico gituma rero twasohoye iki gitabo tugihana abarundi bose bamenye ibirimwo. Ubwa mbere dufatira ku bintu bita n'ingendo zitegeza kuja
mu mategeko canke mu ngendo y'abategetsi ba leta kandi bikagaragara kugira zifatwe yuko ari nko gukinga bishoboka ivyo kugigituriye n'ivyaha bijanye navyo. Ubwa mbere hariho kwerekana amatungo ya leta ku bategetsi bo hejuru bayinjiyemwo bayavuyemo. Turasavye ku vy'ukuri leta abategetsi bakuru berekana amatungo yabo, ni kuko tudahereye gukurikiza amategeko ku rwego rwo hejuru ntibikunda. Ica kabiri ni ibintu vya confidentiel, ntibikunda ko abantu b'abategetsi bakuru ari busanga mu masoko ya leta ari baja gutora amasoko ya leta. Hari biheruka gushikira ucegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka. Ubu hategeza kuba enquête tukaraba abo bantu bashika muri aya mashiramwe leta ya grossiste ya Susumu baronse amasoko gute canke ingena amafaranga ya leta akoreshwa, transparence. Amafaranga ya leta ingena akoresha ubu barodita muri leta hano hose ifaranga rya leta yakoreshwa audit habihari. Mbega amafaranga yakoze iki, hubatswe ishuri, hubatswe irisa gute, iyo audit. None budget agira audit general ingene ibintu vyaranguwe nabo yajya ivyo bintu rero izo president izo zitarashikwa ko nta giturego kiragwanywa kabisa. Ubugira kabiri ni ingene abantu bashobora kuvugira hejuru abari gituko tutacumva amaradi yavuga ahantu intuzi ibiturire hatagaza kuba synergie ko nibwizwa shingiro risaba umurundi wese gukingira amatungo y'igihugu birabimurekurira. Ica gatatu mbega inzego z'ubuhinga zikurikirana ahantu nyene banyone igituze ziko zikora gute. Cour des comptes sentare y'amatungo ya leta, ubugenduzi bukuru bwa leta, nta brigade ya special gukurikirana y'ibituri bavuga ko ubutungane ngo butagikora ngo umuntu vise ko ari wakunjyoherwa kubwagira. None ni zihe nzego ziriko zirakora ivyo bintu? Hari ico bita repression judiciaire, guhana ubutungane batabuhaye inguvu rune ngo ico bita réforme de la justice babuha inguvu bushobore kurikirana nibo. Deje urabona Cour supreme muri article ya 38 ivuga ati no yakira ama déclaration de biens abategetsi. Cour supreme none uwo president ko simara bujya rafise nkubasha bwo kubwira ati mutabiza yogira ndabakurikirana ariko biranditse. Cour supreme ikiteza kubikora urumva ni harimo ikibazo ibintu birabo kumva ngo umuntu yabajijwe hariya. None itegeko rigiye guhanya biturira hariho ibunenge byinshi bari barabonye abantu bikika mu bituma ritariko yakora neza. Twaravuze tutingire ryo tera imbere ryogira ryo shobora gukosorwa mugabo ibintu bijyanye ngaho kandi n'ibitabo byerekana ingene ryari gukosorwa vyarerekana bivyerekana. Ubushakashatsi ingene gituriye ingene aho kigeze cyo bita période de la corruption ntibiriko birakogwa ama étude ivyigwa ahandi ati imyaka 15 haraba ivyigwa bakaraba ingene kiriko kirikirije abantu baza kuvuga ngo bakora kuri ho bavyiterambere ngo bari investisa mu mahera atabone yavuye. Ivyo si vyaha bihanwa n'iryo tegeko bazere ko hageze yuko abantu baja ku bintu nyavyo bituma igituri mu Burundi cogwanya. Uyo yari Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo. Imvura yaguye kugenekerezo ryandwe ukwezi turimwo yarononye ibitari bike muri zone Musaga ningaha mu gisagara ca Bujumbura. Abene igihugu rero bamwe banonewe amazu yabo yasambuwe niyo mvura yarimwe umuyaga mwinshi bari mu kangaratete. Jessica Kareni Ngabire yahakubitiye. Turi ku mutasiro w'imvura rushana. Imvura yaguye mu ijoro ryo kwa ndwi na munani Nyakanga yarononye ibitari bike mu bice by'igisagara ca Bujumbura. Iyo mvura yiganjemo imituragaro n'umuyaga mwinshi yabaye nk'itungo yabene gihugu. Mu Gikoto umutumba Gasekebuye amazu yaragurutse amafuta y'ishiramwe ririma igitego c'ibizinu afise igiciro c'amafaranga angana na 300 z'amarundi byaronekaye hamwe n'inzitiro z'amazu zaguye hasi nkuko vyemezwa n'umukuru w'umutumba Kaniza Viviane. Imvura yagwanye inguvu nyinshi cyane ndetse aho amazu amwe yagurutse n'amakrotire menshi agahenuka, imifurege ikarengerwa n'amazi bigatuma imifurege itinzira igatera amazu y'abantu. Abene gihugu bamwe bo isi zari yatiriye tangwa gusitegurika amazi yuzura amazu acateye imigaga ku mpome z'inzu nko kumushinga ntahe yahuye n'ico cago abitwiganira. Twebwe no kuva yuko uhereye ku gikoni toilette douche amabati yaragurutse yose aragenda harugunaho amazi azanyanye no kuvuga hasi nk'ifondasi amena amatafari yo munsi ko inzu bakije amatafari byondo aca yinjira indani. Yewe umukuru w'umutumba n'abarongoye barafise ico basaba nabo babitura. Basaba ko cyane cyane abene gihugu boza barakora mu mifurege kugira ngo amazi ashobore kurengana atana hamwe ateye imihana. Tugasaba ko na leta yo dufasha ahegereye amabarabara ko amakanevu aho yabomotse
yosubira akubakwa amakanevo kuko asa n'ayarengerwa n'amazi ku buryo ari mato mato twosaba ko boyagura. Icyo twosaba uwo dufasha akaduha isima twakanariza amazi cyo bavyiza gusumba kuko ntiyoshobora kudarinjira mu mazu y'abantu yofata inzira imwe bigatuma rero yuko amazu menshi adasubira kononekara bitewe n'amazi avuye azanwe n'umuvo y'inkukura kuko afata inzira bigatuma tonona amazu. Ivyo bibaye mu gihe hari haheze amezi agera kuri 2 muri ako gace nyene imisozi yiyatira igahitana amazu y'abantu. Ibikorwa vyo kuhagura umuserege uri kwibarabara RN canke ibarabara nimero ya mbere ni barabara riva i Bujumbura rija mu ntara ya Gitega no kubandanya ngo vyariko bigenda neza mugabo imvura yarayiguye mu ijoro ryakeye ngo yaravyononye ivyo bigatuma rero uruja n'uruza rutagenda neza. Mugenzi wacu Cizaniki yahaciye mu ntumbero yo kwirinda imyuzurira iteramwe barabara rikuru ry'igihugu nimero 1 no kugabanya umuvuduko w'amazi y'imvura ahurira kuri iryo barabara. Leta y'u Burundi ibicishije mu kigo kijejwe inyubako z'amabarabara mu Burundi ARB baratanguye kubaka umugende w'amazi ufise ubwaguke bw'imetero 4 kandi wubatse ku buhinga bwo hejuru. Uyo mugende w'amazi uri kwibarabara rikuru ry'igihugu nimero 1 uzofasha amazi ava mu ruzi Cari na Nyakabugu gutemba ataja mu ibarabara. Benshi barabaza bati mbega ko bataraheza kandi imvura yasubiriye kugwa. Bimwe mu bikorwa vyari bimaze gukorwa n'ico kigo ARB byaratwawe n'imvura imaze iminsi igwa bikanatako iyo migende y'amazi baciye hariho impande zimwe zuzuyemwo ayo mazi y'imvura. Abahagarikiye ico gikorwa baramenyesha ko ivyononywe n'imvura mu byo bari bamaze gukora atari byinshi cyane, bakanavuga ko vuba cyane bagiye kurangiza ico gikorwa. Mumenya ko uyo mugende w'amazi w'imetero 4 uriko urubakwa kuri iryo barabara rikuru nimero 1 bakomoye kuri za metero 6 leta yashinze bakwiye kubahiriza mu ntumbero yo gusukura igisagara. Muguheraheza ano makuru tubabwire ibijanye n'indero. Murazi ko umwaka w'ishure buca utangura ku munsi wa mbere kwigenekerezo ya 13 za kuno kwezi turimo. Amashuri rero afise indaro yo mu gisagara ca Bujumbura ngo bariko baritegura bimwe bikwiye kugira ngo abaregwa bazoshike mu mashuri basanga ibintu vyose bitunganye. Jessica Karene Ingabire yazungurutse mu gisagara ca Bujumbura ari amashure afise indaro. Indero niwo mushinga w'iterambere aho bukera umwaka w'ishure w'2021 ushira 2022 ugiye gutangura nkuko biherutse gutangazwa cyese n'umushikiranganje w'indero Dr François Habyarimana. Nari hasigaye amasaha ashika kuri 72 kugira ngo amashuri y'indaro atangwe kwakira abaregwa babo haba ku ishuri ry'akarero ryo mu Ngagara cyangwa ku ishuri ry'ubuhinga ryo mu Kamenge. Bose bayiteguye neza cyane ku bikorwa byaba iby'isuku gutunganya uburaro gusana ibyo nonekaye twasanze ko birakorwa nubwo ubukene bw'imatira buhari ngo bari nganganije nkuko abayobozi bavyemeza. Turasanasana ibitanda byononekaye turiko turakora isuku muri dortoir aho abana bazoshikira na cyane cyane kubapompera ibihere kuko urazi yuko mu ndaro n'ibihere bijana. Akubona ingorane z'amazi nagize akunda kuba na cyane cyane nk'iyamazi yacitse muri jide duca bikagorana. Abatikiye bace badufasha kutugrosa amazi amwe bimba mu kuzimu bita forage bitana basanga barara ko nabyenye twagegeje kubirepara ibyo byarasambutse. Turagerageza gukora ibijanye na muvero twafise mu problème za muvero ngahanye ibiye bikono batekamwo. Abo barezi baratera kama abavyeyi ko bohimiza abana babo kuza bakoresheje igipimo ca COVID-19 kutazogikora atazokwakirwa. Ku munsi w'Imana tuzokwakira abanyeshuri twabonye yuko bipimishije. Twotera kama yuko abavyeyi bo bishiramo inguvu. Iyi tubatera kama yuko bo kubahiriza ari rya tegeko ry'ubushikiranganje bujejwe indero bwo gupimisha abana imbere yuko bazanga ku ishuri. Umwaka w'ishure w'2021 ushira 2022 ukazitanga kuno wa mbere kwa 13 Nyakanga 2021 mu mashuri yose ya hano mu Burundi. Naha tugarukirije amakuru twari tubateguriye kuno munsi twizere yuko mushoboye kuhabonera no kuwumvira ibitari bike. Remo Prosper niyo nkuru nabashikirije nizere yuko mwashoboye kumererwa neza. Ndabashimire ndabifuriza ijoro ryiza mugabo mbanze nshimire bagenzanje batorokanije no makuru bakongera bakatosora kugira ngo nshobore kuyabashikiriza. Sinogenda nashimiye bagenzanje bari mu buhinga bw'ivyuma Cizaniki na Claude Nduwimana batumye amajwi n'amasanamu bibashikira aho muherereye atankomanzi. Mirix Mugisha niwe yarahagarikiye ano makuru naho ubutaha murakoze.